Bakunzi b'urubuga BMfo mu nkunde ndabaramutse nongenda bahikaze mu gano shaje cuno munsi kigenekezo 16 kwezi kwa kane umwaka ni 2025. Abantu benshi bariko baratubaza amakuru agiye atandukanye na cyane cyane ku makuru yabaye ku itariki 14 na 15 muri territoire ya Kabare. Ivyo turaje tubigaruka ko muri ano makuru yacu twabateguriye. Ikindi kibazo nuko abantu benshi bagifite amakenga yabo baba bafise ikibuga cha Kavumu, ikibuga shindege cha Kavumu bafise amakenga yuko cyo bagifise na M23 canke na Wazalendo. Ibi byose twabishize muri ano makuru mu nkunde rero mudukurikirane ntimuhengame na gato kugira ngo mumenye ukuri tukuri no kuhe kubijanye n'abafise ikibuga c'indege ca Kavumu. Murabizi simba ndumwe amba ndi kumwe na musesanguza igihe cyose kugira ngo adufashe kudutahuza vyimbitse bigiye bitandukanye cyane mu byo tuba twavuze mu ntangamarara y'ikiganiro. Kare mu nkundire ndamaramutse nongere ndamuhikaze muri kino kiganiro. Bwana musesanguzi ndakuramukije cyane ndanakwifuriza umunsi mwiza. Urakoze cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije. Merci beaucoup. Komeza no kukwipfuriza kuguma uryoherwa muri uyu munsi aho uzihiza isabukuru nziza yawe y'amavuko. N'abantu benshi muri commentaire nayobonye ko baranyifuriza berekanye yuko bagukunda, ego banezeranywe nawe. Nanje ndabakunda cyane. Sasa journaliste n'abadukurikiranye reka ntange mpikaze abadukurikiranye muri kino kiganiro cacu. Ego nshimire ko nze Imana ko ndumva nijuri ko iragaruka kugira ngo nshobore gusubira gutanga inkuru neza muri ryaju ryanje kabisa. Rero nkuko babivuze mu ntangamarara imigwano ntabwo irahagarara n'umunsi n'umwe mu gihugu ca Kongo. Usivye muri territoire ya Kabare hamwe na Karehe no muri Masisi hari imigwano no muri Fizi hari imigwano, ariko muri kino kiganiro reka dushikirize abadukurikiranye ku migwano ikirabera muri territoire ya Kabare hamwe na Karehe kabisa. Ku munsi wa dimanche niho aba Wazalendo bakora utwigoro kugira ngo bashobore kwisubiza ikibuga c'indege cha Kavumu. Ako kigoro bagakoze inyuma yaho bari bamaze iminsi irenga 4 bariko barakora imigwano ikomeye muri Karehe ndetse na Kabare ku buryo bashoboye kwigarurira ubuce burenga 17 mu minsi itarenga 4. Bwana journaliste n'abadukurikiranye nababwira yuko hakozwe ibintu bihambaye ndetse abantu bataziga kuri uno muhari w'aba Wazalendo. Inyuma yaho rero bwana journaliste niho haba novuga gushaka gufata ikibuga c'indege ca Kavumu, aho gushikana n'ubu abantu benshi bagifise urujijo kubw'ico kibuga c'indege uti mbega coba kiri mu minwe y'abande canke coba kiri mu minwe y'abande. Bwana journaliste imbere yuko mbandanya kino kiganiro ngomba ntangarize abadukurikirana yuko ikibuga c'indege ca Kavumu kiri mu minwe ya M23 ibice 100%. Kuva M23 ifata kino gice nta n'umunsi n'umwe barigera bakivamwo, ntibarigera bahava. Umunsi wa dimanche aba Wazalendo bagerageje gushaka kubakura muri kijya kibuga c'indege, ntabwo aba Wazalendo babishitseko ndetse nta n'imigwano yigeze iba ujya munsi yahuje Wazalendo na M23 muri kijya kibuga, kuko aba Wazalendo basubiye inyuma babonye haje ramforo igira kabiri ya M23 kuko yaje irasa amabombe n'ibikoho biremereye. Aba Wazalendo baca barasubira inyuma. Bwana journaliste rero nagomba ntangarize kandi abadukurikiranye yuko M23 ibandanije igaba ibitero hafi na hafi y'ikibuga ca Kavumu kugira ngo bashobore gukingira kino kibuga. Nomenyesha abadukurikirana yuko kuva ku itariki 14 na 15 M23 yarakoze imigwano ibitero bihambaye kuba Wazalendo bari muri Remera, Bushaku na Bushaku 2 aho no muri territoire ya Kabare, ndetse bagira ko ubwo buce babwisubiza aba M23. Urazi ko bwari bumaze iminsi buri mu minwe y'aba Wazalendo kuko bari barabubatse, ariko ubu tuvugana buno buce butatu bwo muri territoire ya Karehe buri mu minwe ya M23 barabwisubije. Barakoze n'imigwano wanashaka muri Kabamba naho nyene barahisubije. Iyi Kabamba
aba M23. Iyi Kabamba nayo yari maze iminsi iri mu minwe y'aba Wazalendo. Twamenyesha nawe dukurikiranye yuko Kabamba iri muri territoire ya Kabare. Rero bona journaliste, abantu benshi bariko bashaka kudutegeka amakuru tubaha ahwanye n'ibyifuzo byabo. Ibi nibyo nkomeza kuvuga. Twebwe amakuru dutanga nayo tuba twakuye ku rubuga rw'intambara, tukayatohoza tukaraba neza ko aya makuru azira kanenge imbere yuko tuyashikiriza abadukurikirana. Nta mpamvu yo kubaha abantu ibintu bibaryohera, tubikore nka babandi mu gihe ibintu biriko birahindura isura bimeze ukundi neza cyane. Rero nashaka gutangaza abadukurikirana yuko kuva ku itariki 14 ni ukuvuga umunsi wose w'itariki ya 14 hiriwe imigwano muri buno buce bune navuze. Ndavuga Karehe, Bushaku 1 na Bushaku 2 muri territoire ya Karehe hamwe na Kabamba muri territoire ya Kabare. Ni ukuvuga imigwano yagiye gucureha ku itariki 15 hari ku munsi wejo, aho aba M23 bamaze kwigarurira buno buce bune nkuko nabivuze. Haro bona journaliste, muri iyi migwano ikintu tumaze kumenya cononekaye nuko hariho abene gihugu bagera kuri 3 bashoboye kuhasiga ubuzima, ariko kandi n'aba Wazalendo 8 muri iyi migwano yose barashoboye kuhasiga ubuzima. Usibye ko gushika ubu tutarashobora kumenya amakuru y'aba M23 na RDF bashoboye kuhasiga ubuzima. Impamvu namana yivuze ni kubera yuko kubera yuko ari wasiganye ikibanza, kumenya amakuru ivyo batakaje ntabwo vyoroha. Aha rero bona journaliste, ku makuru dufise twarayashikirije, reka nundi asubiremwo, nuko izi operation zabaye muri buno buce bune aba M23 baheruka kwisubiza zakozwe na renfort yaje izananye mu kiyaga ca Kivu hamwe n'abandi bari bazananye mu gisagara ca Bukavu. Ibintu rero bona journaliste niko byifashe muri kajya karere, ndavuga neza na neza muri territoire ya Karehe hamwe na Kabare. Bwana Musisanguzi, utubwiye ibintu vyinshi, ibintu abantu benshi bari baratubajije. Abafise ikibuga c'indege ca Kavumu ndibaza mwashoboye kubumva M23 ni igifise kandi ngo ntabwo yigeze iva mu ico kibanza. Rero Bwana Musisanguzi, kangire ko ndagushimira cyane, ndanagusaba kubandanya udutohoreza andi makuru menshi na cyane narijya imigwano ikomeze kurembanya hagiye hatandukanye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Urakoze cyane bwana journaliste, amakuru ku rubuga rw'intambara ni menshi nabivuze ni menshi. Nibaza ko mu kanya kari imbere cyo tugaruka tuze kuraba ingene muri Masisi werekeza Warikare naho nyene hifashe muri kano kanya. Kabisa rikashimire cyane abantu bose badukurikiranye, nizere yuko ivyo babajije bashoboye kubironkera inyishu. Nonga ndabatumirira kongera kubana natwe ikindi kiganiro tugiye tubahe, na cyane ku mirongo y'urugamba. Murabizi ko tusigera tuhava 5 kuri 5 niho tuba twibereye. Bye bye.